Ndabaramukije amahoro y'Imana bakunzi ba Argos TV ndabaha nikaze mu kiganiro c'imyuga n'abanyamyuga nongera ndabashimira cyane kuba mwahisemo kudukurikirana. Audrey Deborah niwe muri kumwe nkuko nabibemereye narabemereye yuko muri kino kiganiro tuzohora tuja ku kivi tugasanga abanyamyuga batandukanye aho bakorera kugira ngo bashobore kudutera intege uwunuriya mu bikorwa byabo abifuza gukora imyuga itandukanye kugira ngo babatere intege. Uno munsi rero twagendeye mu kigo kw'ibarabara rya Université du Lac Tanganyika aho twagiye kubonana n'umuntu akora umwuga wo adandaza ibirato by'abakobwa, ibirato byiza cyane, ariko igitangaje ni ubuhinga abikoramwo, ubuhinga abidandazamwo. Mukurikirane atuganirize atubwire ibitari bike kwijanye n'uwo mwuga wiwe kandi adukangurire natwe gutangura imyuga yacu kugira ngo tugwanye ubukene mu miryango yacu ndetse no mu gihugu cyose. Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Argos TV uwo nabemereye twamushikiriye reka atwidondore atubarire n'ibitari bike ku mwuga wiwe. Ndabaramukije cyane. Mbyamwe neza sha sister Jenny twa Oscar. Oscar turabona ko mukora urudandazwa rw'ibirato ngaha aha kwibarabara rya Université du Lac Tanganyika. Mbega umwuga wo kudandaza mwawutanguye ryari? Boje ibintu byo kudandaza ni ibintu bindimo. Ibintu byo kudandaza n'ibintu bindimo niyo tubona ndiko ndakora ibinye je muzi amaze gukora ibintu byinshi je sinshobora kwicara ko sinshobora kurira kuri ikintu nkora ya ntiba neza ko bamsi ikintu nkora none kubera iki mu bintu byinshi bihari byo gukora mwahisemo gukora umwuga wo kudandaza ibirato? Okay, ikibinye ibirato sindayimazemo igihe kirekire, ndayimazemo kiringo c'amezi 3-4 nanatangu niho naje ngaha kuko narabonye yuko kamwe harimo akarusho birampa kuronka amafaranga yo ku munsi ivyo bigaca bimpemeta kuronka ubuzima ingene nshobora kuronka irasiyo ya misi yose n'ikindi kintu cyose noba nkeneye biramfasha cyane. Ni business ifise ikintu itanga kamwe ku muntu azi kuyikora neza. Ni byiza gukora urudandazwa kandi ni byiza kurondera amafaranga, ariko Oscar kubera iki mwiyumviriye gukorera ahantu hatangaje nkaha kw'ikinga gushira ibirato kw'ikinga? Abandi tumenyereye bakorera mu mazu mu bibanza bitandukanye, ariko mwege kubera iki mwiyumviriye gukorera ngaha? Bafite kwiyumvira ngaha si ikintu kice cyakurotse kwijuru. No oya ni ibintu niyumviriye naricaye ndiyumvira eske ahantu nokora iki nogikorera hehe nokora no adandariza iki kandi niko bimeze vraiment ndagurisha Imana impeza agenda gurisha ikirato kimwe 2 3 meme plus donc ivyo rero bica bituma kameme ku mufuko hatabura kanoti. Mbega monsieur Oscar murubatse? Yego ndubatse avec 2 enfants. Avec 2 enfants. Umufasha wanyu igihe mu mubarira yuko mugomba mutanguye kudandaza ibirato mukaca mubara ati ngomba ndandarize kw'ikinga iyo bayavyakiriye gute? Aho rero ni Imana je yampezagiriye wangu. Jenga ni Imana yampezagiriye fete je mfise umudamu ari ouverte mu dari souple cyane. Wewe araba les entrées arabicinjiye mu nzu. Peu importe icyo umuntu. Umeze ujyanye ufete abarundi dufise mentalite zimize kubona. Se mentalite ufete arakintu buri kurakora abantu bakakubona nkaho umengura kirengeye. Donc bo ntibaraba revenu gitanga. Baraba icyo uri kurakora barumva bagaca babona yuko umenga wowe urakirengeye ukamengo ntugikora. Sasa umuntu araguciye ko yagoroye ishati sawa n'ikirato ciza yasize urayibona naca avuga ati Oscar yakubititse asigaye akora bige asigaye akora adandaza ibirato mugabo je mba nzi cyo ndiko ndagira parce que je nifite akanoti ka 10 ku mufuko peu importe cyo wombwiye none gashasi sitagusoma turisoma gasaduvanye nini Hajya mu bisanzwe hajya abantu batize baradutwara akazi wowe usanga umuntu atize wasanga ariko arakora ibintu mugabo ugasanga we wize kandi wamenya n'uburyo bubikoramo ugiye akanwa ka innovation ugasanga wicaye muhira. Oya ibintu biri simple ni gukora code mu mutwe ukamenya yuko igikomeye ni icuronse uguhondera mentalite hamwe bakamenya yuko kuba warize ni kimwe hanyuma kubaho neza n'ikindi kuko hari abantu benshi bize ariko babayeho nabi sivyo kuko hari abantu benshi bize ugasanga diplome ziryamye mu nzu none ibarabara ryo nturibona ngaha akazi kabi nako kuroga nta mugudakiza
hama rero bamenye yuko bahindura ivyiyumviro, bamenye yuko kameme no kwicara ukiyumvira ikintu woshobora gukora kugira ngo ikubesheho. Hanyuma sirifo yuko meme ariho nashobora kugutwenga bakabona umengo urantuzena ni urabirengeye, muga pour réussir mu buzima non faut pas considérer ivyo abantu bakuvugako. Wowe ugiha des objectifs hama ukavuga uti jewe nshaka gushika kuri iki kutwe kutaneza gushikako, umaze kwiyumvira aho ushaka gushika uburyo ntububura uraburondera hasi hejuru. Nk'ubu we mvuze nti nkagucapira un projet mfise nkayikubwira ati kunuku hama ukayiga, wowe ntushobora kubona uti iyi projet vraiment rentable uyu mwana ashobora kumufasha hanyuma kandi aje ahantu nkabaho. Nico au fait iyo umaze kuba mfise ukifixer un objectif à atteindre ntushobora kubura uburyo gaye navyo bigakurikira. Mugaye faut d'abord ko bahindura vraiment yo handicap twabifise mu Burundi. Faut d'abord ukora bicu ushaka gushikako, hanyuma icuri amashure peu importe kuko nahandi buryaye mu bindi bihugu baguhembeye ico ukoze ntibaguhembeye ico urupapuro ufise mu nzu. So bakunzi bacu nkuko twumvise Oscar abivuga, yarahejeje amashure, yarahejeje universite, ariko adandariza ngaha kwibarabara y'indi universite kandi kw'ikinga. Ni ibintu bitangaje, ibintu bitokora abantu benshi, ibintu abantu benshi babona kumenga biragayitse, ariko atubwiye ikintu c'inkora mutima ntawo kwizigira aya madiplome afise, ariko reka dukura amaboko mu mpuzu, umwe wese ntagaye akazi ntagaye icakora kuko leta ntizoronka aho idukwiza twese. Nico gituma twese dukwiye gufatira akarorero kuri Oscar, abafise amadiplome abariko barayarondera, twese tugira umutima wo kuraba iyo dushaka gushika, iyo dushaka kugera, kugira ngo tugumane intege, tugumane ukwizera yuko tuzohashika, ariko tutateze amaso hahandi tubona bose baburiye. Twagura ivyiyumviro, tukore ibintu atawundi bimenyereye nkuko Oscar yabikoze, hama gutyo tuzotera imbere kandi benshi babishime, mbere tubere n'akarorero n'abandi, igihugu cacu gitera imbere natwe bw'ubwacu dutera imbere.